Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri no rubuga rwa B-Info News. Ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 30 ukwezi n'ukwa kane umwaka w'2026. Ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi gatondo, aho tugiye kuyaganova yuko ku ngingo zikomakomeye ndetse ziriko ziratera impungenge ku mutekano bo mu burasirazuba bw'igihugu cha Kongo. Muri kino kiganiro turaza kuyaga amakuru turiko turaronka avuga neza yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF boba bariko baregereza igisagara ca Uvira kugira ngo bikunde bahatanguze imigwano mu buryo bukomeye canke bugaragara. Ibi twaye bateguriye muri kino kiganiro turaza kubazanira amanyanga yose ariko arakora kugira ngo M23 RDF begere kino gisagara ca Uvira nkuko amazi imisi bagishaka. Rero amakuru twamaze kuba tuyaronkaho mbere bari kumwe na Red Tabara ndetse na Twigwaneho ari bariko barategura uwo mugambi wo kugira ngo bashobore kwinjira mu gisagara ca Uvira. Twaje tubabwire ano makuru turaza kubabwira neza yuko Wazalendo n'ingabo za Congo DC zamaze kuba zigera ku marembo y'ikibuga c'indege ca Kavumu. Ibi byose turaje tubibaramburire mwa kino kiganiro. Muri kino kiganiro kandi turaza kuyaga kubijanye n'umukoloneli mushasha agomba w'umunyamurenge agomba kuzanwa ngaha muri Uvira kugira ngo ashobore kuyobora urugamba. Uwo nawe suuni koloneli Nyamushebwa. Ukoloneli Nyamushebwa ivyiwe bigomba gusa n'ivya Olivier Gasita kubera ko biriko biratuma Wazalendo na FARDC bagira ivyo badahuriza ko kubijanye n'uno mu koloneli. Turaje tubibabwire mu buryo bwiramvuye ndetse tubabwire uko ibintu vyifashe. Kaze ni karibu rero wese wamaze kudukurikirana, nizera yuko ukomeze kumererwa neza aho herereye hose. Ndagusaba kubanza gukora subscribe bikora kugira ngo tubandanye tubana muri bino bigano byacu ndetse n'amakuru. Ni kiganiro kigufi cyane, reka ndagusabe kugira ngo wigore ukimara kino kiganiro. Kino kiganiro butuvugana ndagitanguye isaha 9 n'iminota 40 mu gihe kugira ngo ano makuru ndatohoze ndayegeranye neza. Niyo mpamvu ndabasaba iyo ndabahaye inkuru muze murayimara ndetse munaraba ko subscribe ndetse munashira ko like ndetse na commentaire kubera ko murabona natwe tuba twagerageje guhiga amakuru iyo ari hose kugira ngo turabe tuyabaheretse. Ugasanga ijoro ryose umuntu rikiko araraba eske amakuru nayo kuri canke bimeze gute. Ibi ni gihe cy'isaha ubu turi gihe cy'isaha 9 n'iminota 40. Turi gihe cy'isaha 9 n'iminota 40. Ndibaza murayibona aho screen ndibaza murayibona handitse 3:41. Niho turiko turakora kino kiganiro. Niyo mpamvu ndabasaba kukiraba hama mukimare munaduterere mu buryo ubucango bundi mu vyumviro n'ibindi tutiriwe turababwira. Ikaze ni karibu rero wese dukurikana makino kiganiro. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni B-Info News. Muri kino kiganiro nababwiye neza yuko inyeshamba z'u Rwanda amakuru yadushikiriye mu gatext gatoyi cyane yavuze ati abasoda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda Twigwaneho na Red Tabara M23 biriwe begera hafi y'igisagara biriwe begera hasi hafi y'igisagara hafi ya Uvira ko mu gitero kigiye kugabwa kuri Uvira vuba cyane nkuko biboneka cyane. Ndetse ibi vyatumye Abazalendo batangura gushira impungenge zabo ahabona bavuga ati ibi bintu bigiye kurangira gute. Itangazo ry'umutekano onovuga yuko ari ryo muri Kivu y'Epfo, aho ari tangazo ryashoboye gusiga hanze nawe mu majeje inzego z'umutekano muri Wazalendo bagerageza kwerekana impungenge bafise kubijanye n'umutekano mu gisagara ca Uvira. Batamvuga ati itangazo ry'umutekano muri Sud Kivu hashobora kwaduka intambara igana mu gisagara ca Uvira. Imigwi y'abitwara nk'abagwana shaka Wazalendo iraburira kubijanye niyongerekana riteye amakenga y'abagwanyi ba AFC M23 RDF hafi y'igisagara cha Uvira. Wazalendo iriko iragira amakenga cyane kuko irikirabona hafi y'igisagara cha Uvira
plutôt hafi ya Uvira mu bice bisanzwe bibarizo mu zino nyeshamba z'u Rwanda hariko hariyongera abasikare benshi cyane uko bukeye nuko bwije. Mu cete cyasohowe igerekerezo rya 28 ndamukiza uno mwaka turimwo, umuhari wo kwivuna abansi witwa Force d'autodéfense debout congolais wo bitwa FADECO wavuze ko hari ingorane ikomeye y'igitero gishobora gutangura vuba cyane mu karere ka gisirikare ka 33 muri Kivu yepfo. Ibi byashyizwe hanze na FADECO iyo no kwita Force d'autodéfense debout congolais, aho ari umuhari nawo kwivuna abansi, aho bavuze yuko muri mu karere ka 33 muri Kivu yepfo hashobora kwaduka imigwano ikomeye cyane. Babanije avuga ati ibi bibaye mu gihe hamaze imisi habaye imigwano hagati y'abagwanyi ba M23 n'ingabo za leta FARDC zifashijwe na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNP. Nkuko amakuru ava mu buyobozi bukuru buri aho bitwa muri Katobo abivuga, hari imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho harimo M23 Red Tabara twigwaneho bavuga ko bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda yakoraniye mu bibanza vya Magunda ndetse na Ruminuko muri teritwari ya Mwenga ku birometero 60 gusuvuye mu gisagara cya Uvira. Aka karere kavuga ko kabaye ikibanza gikomeye cyane cyo guteguriramwo ingabo zabo bagwanyi, bikaba bituma hiyongera ubwoba bw'igitero kinini gishobora gutangura. Inzira za Remera na Bijombo nizo zivugwa ko zizoshobora kwibasirwa cyane, intumbero ikaba ari iyo gusenya ibirindiro by'abitanga ku bw'igihugu no kwegera igisagara cya Uvira. Gifise akamaro kinini mu by'umutekano w'akarere. Uretse ivyaho nyene, uku kwegeranywa ingabo gushobora no gukoreshwa nk'inyuma y'ibikorwa vya gisirikare bishobora no kwaguka mu karere, harimwo no kwegereza igihugu cy'u Burundi. Mu karere gasanzwe gafise umutekano ukomeye cyane kubera amatati yo ku mipakwa, mu karere gasanzwe gafise umutekano udakomeye kubera amatati yo ku mipaka. Kubera ivyo FADECO irahamagarira ingabo za FARDC, imigwi ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB ziri muri ako karere gufatanya vyihuta kugira ngo bakingire ico gitero gishobora kuza kwibasira ubuzima cyangwa guhitana ubuzima bwa bene igihugu basanzwe bari mu kaga ko kongera gushikirwa n'imvururu. Ndetse Wazalendo isaba ko kandi hoba ukwitonze gukomeye, bagasaba ko inzego zibijejwe gukurikiranira hafi ivyaho ibintu bigeze, kandi bagahimiriza abanyagihugu kuguma batekanye no gufashanya n'inzego z'umutekano. Iri tangazo ryongera kwibutsa ukuri kudahera. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buracari akarere kadatekanye cyane, aho imigwi yitwaje ibigwanisho iguma ihindagurika, kandi aho ingorane zo kwaduka kw'intambara zidasiba kuba nyinshi, naho hariho aho zimwe mu ngabo ziriko zarasubiye inyuma hafi y'igisagara cya Uvira mu mezi arenganye. Iri ni itangazo navuga ko ryasohowe ndetse ryerekana impungenge y'uko igisagara cya Uvira gishobora kugwa mu vyago by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho ubu babanaje bavuga ati Uvira hari umupaka hari ku mupaka w'akaga, intambara irashobora gutangura vuba na vuba. Alerte ntarengwa. RDC imenyekanisha ry'umutekano muri Sud Kivu nuko hari ubwoba intambara yuko ishobora kwiyongera igashika mu gisagara cya Uvira. Imigwi yabiyita Abazalendo iriko iratanga imburi kubwo kwiyongera guteye ubwoba kw'abagwanyi ba AFC M23 mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ibi ni mendeko nababwira yuko Wazalendo yamaze gutanga alerte ivuga ati hagira ako niyifade kwavuze ati mu gihe hatogira igikozwe
harashobora kwaduka iyindi migwano mu gisagara ca Uvira, kandi murabizi yuko iyi migwano iheza ikibasira ahanini ubuzima bw'abene igihugu batari bake bakasiga ubuzima, ndetse n'ibindi bitari bike bikononekara nk'uko mwabandanije ndebabwira muri no tangazo ryasohowe. Rero ndabandanye nababwira yuko abasoda b'u Rwanda ku munsi w'ejo w'igerekezo rya 29 mu masaha y'umugoroba vyarabonekanye bariko baregereza ingabo nyinshi n'ibigwanisho aho basanzwe baherereye mu misozi canke mu bice bahanamiyemwo muri teritware ya Uvira. Ibi rero vyatumye bakangurira abasirikare bose bari kugwanira amahoro muri Kongo kugira ngo bagire ico bakoze, ibintu bisubire mu buryo, bagira ico bakoze hataragira icononekara. Nababwiye yuko ino nkuru nabanje kwitohoza neza, ubu turi igihe cy'isaha 9:49 kugira ngo shobore kuyibaha kano kanya niho mbonye nobaha ino nkuru. Naretse kuyibaha ariko nagerageza kuca hirya nino ndayitohoza neza, nayo mpamvu mubonye ndiko ndayibaha. Rero muri Uvira twamatwaye babwiye yuko mu gihe ingamba z'umutekano zidokazwa cyane canke bakarinda inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nababwiye mu kiganiro nakoze ku munsi weje yuko hariho abasirikare b'u Rwanda bafate mu gisagara ca Uvira bariko bariyemfilitra kugira ngo bikunde bazotanguze imigwano bari mu kino gisagara. Novuga yuko ibintu byashoboye gushuha cyane ku mirongo y'urugamba mu micungararo y'igisagara ca Uvira. Ayandi makuru nababwiye kumburi ino nkuru turaze kuruka ku masaha y'umurango, kino kiganiro ndazi ko bidatevye tuzokibashirira ku gihe c'isaha 12 z'agatondo kabisa top turibaza ko kiza kuba cyamaze kubashikira kugira ngo agatiro nikatatwiba. Murabona ko amasaha ageze kure, mugabo turaza kwiyanya cyo kuba turi maso kugira ngo dushobore kubashira ku kino kiganiro mu gikurikirane atakibazo na kimwe. Ariko nagenda babwire neza yuko muri Uvira umutekano ho ukomeza gucungwa kandi bikomeye cyane, ndetse ugakontorwa ku munsi ku wundi kugira ngo barabe neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zitoba zinjiye. Reka rero twivire ngaha muri Uvira dusimbire ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho amakuru avayo avuga neza yuko wazarendo bo basa n'abamaze gushika mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse ubu tuvugana bo bariko barakubita hodi. Amakuru ava yavuga ati ko waza iri mu miryango ya Kavumu ku kibuga cy'indege. Bongera avuga ati ni kibuga cy'indege cy'akamaro, novuga yuko ari gikuru kiri mu migambi, aho banditse bavuga ati turi hafi cyane ya Kavumu mu buraruko bwa Bukavu, aho ikibuga cy'indege cy'akamaro kinini ca Kavumu ubu kiriko kiraboneka neza imbere y'amaso yacu. Iyo ni wazarendo yavuze tibivanye naho turi n'ingere turiko turadivasinga neza cyane. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu maso yacu, turiko turakiraba imbere y'amaso yacu, ndetse indege iriko iramanuka mu karere kamaze amezi menshi karimwo umutekano muke, kuko ico kibuga cy'indege gifite uruhara rukomeye mu bikorwa vya gisirikare n'ivyo gutwara ibikoresho muri Side Kivu. Uvuye hejuru mu kirere urashobora kubona neza ikibuga cy'indege n'ibindi bikoresho bihakikuje muri ico kibanza kitaragira amahoro. Ikimenyetso c'akarere ugafise umutekano udakomeye, indege iramanuka yitonze kugira ngo ibanzira yuko ibintu bimeze neza. Ni mu bihe aho buri kintu cyose kiriko kirakurikiranwa mu mutima w'akarere ekakamaro kanini kari hafi cyane y'igisagara ca Bukavu, Kamanyora, Uvira. Imibabaro y'abanywanyi b'umuryango w'abanyamurenge bo ikomeza kwiyongera, aho muzi neza yuko bahungishirijwe ngaha muri Kamanyora. Abanyamurenge bakuwe mu gisagara ca Uvira na M23 igihe ihavuye baracataka batakamba yuko bo kugwa muri Kamanyora bakisubirira iwabo muri Uvira. Aya namarira y'abanyamurenge, ndetse abenshi muri ko murabona amavideo yerekana ukungene bariko barababara, ndetse bavuga yuko bakeneye gusubira mu gisagara ca Uvira. Ni mibaba dasanzwe y'abanywanyi b'umuryango w'abanyamurenge aho bari muri Kamanyora inyuma yuko bavanye mu gisagara ca Uvira M23 imaze kuhava. Andi makuru tuvuga nuko
muri Kamanyora habonetse amasanamu 3 y'abasirikare batwirwaneho nabo bamaze kuba bahashika kugira ngo bikunde bashobore cyangwe gufasha kugira ngo bano bene wabo bakuwe muri Uvira hagira igikorwa vuba cyane kugira ngo bashobore gusubizwa mu miryango yabo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ino nkuru turaza kuyibatohoreza neza kugira ngo dushobore kubazanira ibijanye n'umutekano ngaha muri Kamanyora. Murabizi neza yuko ibi vyatumye twigwanaho icanamo na M23, murabizi aho vyabagejeje, ariko reka turabe iyo biherera. Mu kurangiza kino kiganiro cacu reka ndababwire yuko mu gisagara ca Uvira mu bijanye n'ama operation hagira hazanwe umukoroneri w'umunyamurenge. Murabizi vyahitiye kuri Olivier Gasita, ndetse binatuma FRDC na Wazalendo bacanamo mu buryo bukomeye. Nuno munsi birashobora kuba mu gisagara ca Uvira. Uvira umwuka ni mubi cyane ukomeje gututumba hagati ya Wazalendo na FRDC. Ni nyuma yaho koroneri Nyamushebwa yahawe kuyobora operation mu ntara ya Sud Kivu, aho azoba afise icicaro gikuru mu muji wa Uvira. Aba Wazalendo bavyamaganiye kure, bavuga yuko badashaka isura y'umututsi muri Uvira canke isura y'umunyamurenge muri Uvira. Ni koroneri Nyamusheba bavuga ati nimubona akandagije ikirenge muri Uvira, Wazalendo iraheta yongera gucanamo na FRDC. Ndetse abanyamurenge bavuga ati ngo amadubu yose ngo azohita amusanga ngo babanze bayakubite icuhagiro, donc ibi bintu abanyamurenge bandika biba bigoye no gusoma, ariko biraboneka neza yuko abanyamurenge batishimiye uyu mukoroneri Nyamushebwa kuba ahawe igikorwa kidasanzwe cyama operation hano muri Sud Kivu. Aya namakuru novuga yuko yizewe kandi atarakoza amaguru hasi kumbura tuzakomeza kubatohoreza tumenye ukuri kose kwibiriko biraja imbere. Rero amasageze kure nubwo kigana mu kibonye mu gatondo singomba kubarambya cyangwa ndababwire byinshi, ariko mu nkundire ndabashimire cyane vyimva mutima mwebwe mwese mudukurikirana mwebwe mwese mudahengeshanya kuguma mutuba hafi. Nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza. Ndababwire ati muri umuryango wacu, umuryango kandi munini, warakoze subscribe, warakoze cyane. Dufashe kugira ngo kino kiganiro gishobore kugira kure kandi hashoboka, bizotuma n'urubuga tubaha kwa makuru ruba umuryango munini cyane uruta ngaha. Ndabashimire ku kigoro mugira yaba dutera mu buryo canke mu vyumviro, navyo tuba tubikebeneye cyane. Kumbure turongera guhura mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Bye bye. John Twakodi The Black. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.